ndabashimiye cyane kuba mwahisemo gukurikirana Heritage TV. Ndabarekaze umuganda w'umukristo. Kino kiganiro ndi umukristo ni ikiganiro giha akaryo abakristo bariko barakora ibikorwa bitandukanye mu kibano. Uno munsi twabazaniye umutumire arongo ishira hamwe rivye ibikorwa bitari bike ariko rakora mu gihugu c'u Burundi, yitwa Gratien Nibigira. Yego. Numunezero udasanzwe kumwakira, reka ndakuramutse. Yego, murakoze cyane. Yego, ndakuramukije n'abako baradukurikira. Yego. Umurongo ishira hamwe gitwa Restobo, mbega Restobo risigo iki? Restobo ni ishira hamwe gitwa Restoration Burundi. Mu majambo asanzwe ni Restobo canke mu mfunyapfunyo. Ni shamwe Kristo ririko riratera muhinduka ya kino gihugu. Iyo tuvuze restoration hari gihe abantu akenshi peut-être bamwe mwashobora kumva ibindi mugabo ijambo ry'impwemu ijambo ry'impwemu turestore imitima. Tuvuze Burundi si misozi, si samabarabara gusa, ubwo Burundi n'abantu, abarundi n'abantu. Rero turestore imitima, ni imitima ibabaye. Igihugu cacu Burundi ni kimwe mu bihugu byinshi vya Afrika canke kimwe mu bihugu byinshi ku isi caciyemwo ibihe bigoye cyane cyane ibihe by'intambara, ibihe by'uruhagarara. Rero ibihugu biciye mu bihe by'intambara biragira abantu bafise imitima yahungabanye, imitima ifise ibisebe, imitima ibabaye. Rero igikorwa cacu dukora ni igikorwa cyo kurestora iyo mitima, kuyibwira ubutumwa bwiza biciye mu gikorwa turiko turakora. Yego, ni ivyo. Iyo tuvuze gukunda Imana, abantu benshi bavyumvira kwinshi. Hari abiyumvira ko gukunda Imana ari gusenga, abantu bakitegura kuja mu ijuru. Abandi hari n'abaca vyita gukunda igihugu, gukunda Imana, abantu gasanga baravyitiranya. Yego, mugabo iyo tuvuze gukunda igihugu bya tuvuze gukunda abantu. Iyo tuvuze kandi gukunda Imana burya akenshi tuvuze gukunda abantu. Hari igihe twiyenda ko dukunda Imana ugasanga dukunda abantu. Hariho n'igihe tuvuga ko dukunda igihugu asanga umenga ntitwiyumvira igihugu icarico. Mugabo twe tuvuze Restoration Burundi ni kugaragaza umutima w'Imana muri kino gihugu c'u Burundi biciye mu bikorwa turiko turakora, canke no kugaragaza urukundo rw'Imana biciye mu bikorwa turiko turakora kandi tukabigaragariza muri kino gihugu c'u Burundi. Donc kurestaurer ni jambo ry'icongereza cyangwa ifaransa c'est la restauration. No gukangura, ni jambo rimwe Yesaya 61 havuga ngo mpwemu hare kuri je kuko yandobanuje amavuta kugira mugire ubutumwa bwiza boro. Uriko araba harimwo guha ivyizigiro, guha ivyizigiro iyo mitima ibabaye, kwihumuriza. Ijambo ry'ihumure rero, guhumuriza, gutera intege, nico. Ni izina rifatanye n'ibikorwa twarababonye muri ko murafasha abana ugwaruka, abanyeshure. Turabazi muri ko murafasha abanyororo batashe mu muhira basubiye mu mihana, muri mu kibano, muri impliqué. Ndashaka kumenya mwatanguye gute, umutima wo gutangura iki gikorwa waje gute? Murakoze cyane. Mu by'ukuri iki gikorwa turiko turakora, jewe na gihawe bwa mbere nariko ndangiza amashuri yisumbuye. Abanze mu mashuri yisumbuye baranze ndi umujene nashushe akora ibikorane, nize kuri Esta ari Bujumbura. Baranze n'umuyobozi yari directeur wanje n'ubu ni bakira umuyobozi. Rero baranze ngira ibikorana muri mairie, abo twiganye, abanyigisha banyigishije. Rero ndi muri seconde, muri uyo muriro mu hevye buruko twagira umuhamaga wo kuvuga ubutumwa bwiza ku mashuri, mugabo kaye twaduka na ruguru mu hevye buruhuko. Ico gihe abantu abanyabujumba barazi movement y'abimbuzi ba Kristo canke mu asopuru Kristo. Ico gihe nanje nayo mwiyo movement bakaduha akaryo mu hevye buruhuko twabajene twaduka rugo kuvuga ubutumwa bwiza. Rero muri ico gihe ndi ku musozi wa Nyange mu ntara ya Makamba ya kera,
tugiye kubwira ubutumwa bwiza umutamakazi w'imyaka 75 ku musozi wa Nyange. Mugabo vy'ukuri amagume yagiye araba yaramukoze ko mutamakazi, nibaza ko yarapfuye kuko ico gihe yarashaje. Hama yakozwe ko n'amagume y'72 akogwa ko n'amagume y'93. Ayo magume yari yamutwaye umuryango we wiwe nka wose. 72 amagume y'72 yamutwaye umugabo n'umwana we w'imfura. Hama 93 abandi bana yarasigaranye bose barapfa. Rero ico gihe yarasigaye aba wenyene. Urabona ko muri kino gihe ibisaga bigenda biratera imbere. Iyo bitemba imbere abantu bava hariya hatari accessible canke adashikira, donc bakaja mu bandi. Rero abantu bari bariyunguruje we bamusiga kwaho gatumba wenyene. Twebwe rero urumva ico gihe mvuga ubutumwa bwiza, twabwira ubutumwa bwiza abantu menga bari nyuma y'abandi. Uyu muntu turamushikira, turamuvomera amazi, turamubwira ubutumwa bwiza shadushingira iyo ntare. Mugavye kuri nanje numva Imana irangende. Hariho ikintu two kwita kairos n'igihe cyo kugenderwa n'Imana. Yesu niko yavuze ngo mwarazimiye ko mutigeze mumenya igihe cyo kugenderwa n'Imana. Rero ico gihe nanje numva Imana irangendeye, ubwo buzima bwiwe numva Imana iramurikira ivyiyumviro vyanje. Numva naje Imana inkozeko ngene nakozwe ko n'amagume y'93 ndabura umuryango, igice kinini c'umuryango wanje abo tuvukana. Jewe ndivukana, mugabo mama yavye abana 11. Mugabo nisanze ndi jenyene, atari uko navutse jenyene. Rero numva Imana irangende. Guhera ico gihe numva ngize umuhamagaro. Numva vya bikorane nakora, numva muri jewe intumbera hindutse. Ntangura gusenga, numva ngize umutwaro w'igihugu, ndahindura. Numva Imana impaye ijambo ryo mu Yesaya 61 guhera ku mungo wa mbere gushika kwa gatatu ngo muhemu wari kuri jewe kuhora ndobanuje amavuta kugira mugira ubutumwa bwiza boro. Ngaho rero Restoration Burundi mu isanzwe yavuye. Twagitango tucitwa Comfort and Development Family for the Broken Hearted. Mugako development nabandi bagashizemwo community abantu twatanguranye. Sino twavuga ngo comfort, donc umuryango wo guhumuriza batabagurutse imitima. Mugabo twe kanje gato yavuga development. Mugabo singe nagiye, donc twatanguye twitwa ico kintu citwa Codefab, umuryango wo guhumuriza batagutse imitima. Muko nagiye ndaho n'abagenzi bakambye aterega ico kintu mwavuze mu Congereza sico. Ca twiyumvira ko igikorwa tugomba gukora ari guterera mu kibano cacu cakozwe ko nibihe bitandukanye ama crise ku mitima y'abantu yaseserejwe na kahise. Mfatiye kuri uwo mutamakazi. Ca twimvira rero ikintu citwa Restoration Burundi. Restoration Burundi rero ni gutyo yavukiye ku musozi wa Nyange. Hama iyo temwanyaje wo mutamakazi, ivyo bikorane narimwe vyivuga butumwa, Imana iramurikira. Naho nari muto, nari mu seconde, abantu benshi ndiko ndavuga ingira bacabona igicapo c'umunyesho mu mashuri yisumbuye mu 12. Yego abakiri muto cyane. Rero ico gihe Imana iramurikira, numva ivyimve vyanje bamurikiwe. Akajagari ko muri 2015 kaje Imana yaramurikiye. Ni gutyo twaciye rutanguza ibikorane mu mashuri. Abandi bari mu byo barimwo bose abadukurikirana baziko babizi byo muri 2015. Natwe tuca twibikorane vy'amahoro mu mashure. Twarabikoreye mu marisa atandukanye, lycée Cibitoke, lycée Bubanza gushika muri lycée Makamba. Ni gutyo twebwe kuva 2015 gushika 2018 hariho uruhagarara muri kino gihugu. Twaciye tugira ibikorane, twavyita ibikorane vy'amahoro mu mashure. Yego twatangiye gukora rero 2015 niho twaronka uburenganzira bwo gukora, ca dukora ivyo bikorane. Rero uko umuntu agenda arakura niko agenda ateza imbere ivyo akora. Hamajewe kubera umva nabitangwe nkiri muto, vyari vyoroshe cyane ko bigenda birakura. Rero ishira hamwe ndongo rya Restoration Burundi ubu rero dukorera mu bisata nka bitatu nyamukuru. Twaciye uteza imbere ico cyo kwigisha amahoro muri kino gihugu. Aho dukorera mu bakiri bato cyane mu kwigisha umuco w'amahoro mu bakiri bato, amashure école secondaire. Ubu nyene turafise imigwi irenga 200 y'amashure yisumbuye yigisha ivy'amahoro mu mashure. Kubera iki twigisha ivy'amahoro?
nukubera ako kajagari kagiye karaba muri kino gihugu katewe n'ibindi vyiyumvira atari ivy'amahoro vyigishijwe muri kino gihugu. Mu vy'ukuri kugira ngo umuco w'amahoro utsimbatare uba wigishijwe, uba wavuzwe. Ushobora kuvugwa n'amashengero canke n'abandi bantu bamurikiwe n'amashengero canke bamurikiwe n'ijambo ry'Imana bizera bakavuga umuco w'amahoro. Ko biri ubwayivuga umuco w'amahoro, ivuga amahoro. Burya Bibiliya nta bundi butumwa ivuga amahoro. Tuvuza agakiza n'amahoro, hujyane amahoro n'Imana. Rero twebwe duca twimvira ko twovyigisha mu bakiri bato kubera ubunyene turafise amageneration atandukanye. Mugo ubunyene tuko turavugana generation irongoye igihugu, irongoye amashengero, irongoye amashirahamwe akomakomeye, ibice vyinshi kwijana. Ni generation yo mu myaka za 60 gushika muri 79 80. Donc abantu bahenze imyaka 45. Abo rero hazoga igihe bakukuruka. Mu myaka 20 iheze hariho undi rungano rw'abantu bari bajejwe igihugu, bari bajejwe ibisata vyose vy'igihugu, rwarungano rwo mu myaka za 40 za 30. Mu gihe bundi bwikukira abaharaniye independence benshi bari bavutse mu myaka za 30, mu myaka za 20. Hama abafise uburongozi benshi nkuko navuze bavutse mu myaka za 60 za 70 80 hako haravamwe umwe. Nibaza ko ubunyene tuvugana hamushe amateka mu mwaka wo muri 2000 canke umupastori. Nibaza ko ari bake, ni bake cyane cyangwa umurongozi wishira hamwe. Rero hazogera igihe mu myaka 20 imbere abo bantu bazoba bari mu karuhuko kizabukuru, abandi bazoba baravuye kuri podium, sinzi ngene bizogenda. Mugabo twe tuvuga duti two kwigisha umuco w'amahoro, kwivyimve vy'intambara vyigishije imyaka myinshi kandi bigafata, tukama mu ruhagara imyaka myinshi. Tworonka abantu benshi basigura umuco w'amahoro kandi tukabishishikara muri kino gihugu. Tworonka urunganwe rwinshi rw'abantu uri bafise ivyiyumviro vy'amahoro, kandi kugira ngo ibintu byose bitera imbere habanza ivyiyumviro vyo gutera imbere, ivyiyumviro vy'amahoro. Abantu bose barabona ko bakenye, abantu bose barazi ko bakenye, mugani gute abantu botera imbere? Twese turabona ko twagiye turaba mu ruhagara imyaka myinshi, ni gute twoba mu mahoro rero? Ivyo bibazo rero ni vyiza ko abantu babivuganako, kuko kutabivuganako hari igihe n'abantu baja gusigura ijambo ry'Imana ntibahagarara aho nyene, ingene ikibano cacu cohindurwa n'ijambo ry'Imana. Twebwe rero ni ivyo nico bituma dukora ibikorane vy'amahoro mu mashuri yisumbuye. Hama ntidukora ibikorane vy'amahoro gusa mu mashuri yisumbuye, duca ahubwo tugira n'andi mahuriro n'abigisha tukabenspira canke tugasa nk'abamurikira ivyiyumviro vyabo, bagaca baja gutanguza iyo migwi y'amahoro ku mashuri wabo yigisha umuco w'amahoro ku munsi. Ku buryo rero ivyo abanyeshuri nk'amashuri dukorerako babigize ivy'iwabo, bafise amaklube y'ivy'amahoro, bahura abanyeshuri benshi n'abarongozi. Impinduka ikigaragara ingene abanyeshuri batagitirisha mu ishuri. Iyo mpinduka yo kudatisha mu ishuri nitwereka impinduka y'ubuzima bw'abazoba igihe bazobajeje amabanga y'igihugu. Iyo mpinduka yo kuja mu mabanga yo kurongora abandi kuba delege atari kubera kugwana icubahiro, mugari kubera umutima wo guserva abandi, wo korera abandi, niyo itwereka uwo mutima abantu bazimvira kuja mu mabanga y'igihugu cyangwa amabanga y'ishengero atazindi nyungu zabo barondera, mugari umutima wo gukunda abantu, wo gukorera abantu. Ni gutyo turonka societe rero canke kibano gihindutse. Rero uwo muco niwo dukomeza, niwo dushiramo ingufu cyane dusigura, twita umuco wa Bibiliya twebwe. Canke tuvuga ko turiko turavuga ubutumwa bwo kubaka imico ya Bibiliya mu runganwe rukiri rutonye. Ni igikorwa nico ca mbere. Ego igikorwa ca kabiri, uwo mutima wo kwigisha rero umuco w'amahoro watumye tugira ibiganiro bitandukanye, hama ku mateleviziyo, ku maradiyo. Rero abantu benshi bagaca bumva ibiganiro tugira vy'ubutungane, hama benshi bagaca baduhamagara. Ivyo vyaciye bivyara igisata c'ivy'ubutungane, aho duherekeza abantu bafise amikoro make bari mu mabohero, tukabarihira abavoka canke abashingwamanza. Ego sivyo gusa, iyo abo bishitse bakava mu mabohero turabaherekeza, tukagira accompagnement psychosocial inyuma yo gufungwa. Turafise abanyororo usanga yamaze nk'imyaka 15 mu ibohero rya Mpimba, mugavye ko rashitse hanze nyuma y'ibohero agatakara. Uwo duca tumufata
tukamuha ivyigwa bituma mu mutwe tumufasha kwiyakira no guhinduka no kumva yuko atoguma harura imyaka 15 amaze mu ibohero mugabo kandi ko agifise indi myaka yo kubaho imbere ziwe. Hama abo turabigisha imyuga mito mito, urudandazwa, gushona, bivanye n'umwe wese urugezo rwiwe turabigisha imyuga, donc turabaherekeza. Nivyo rero urumva twebwe muri kino gihugu cacu ca mu kibano cacu ntidufise amashirahamwe akomeye menshi ivyo abikora canke amashengero, mbere n'igihugu ntigifise urwego rw'igihugu rujeje guherekeza abantu bavuye mu mabohero. Akenshi turabona umukuru w'igihugu afata ingingo yo kurekura abantu canke izindi nzego z'ubutungane, mugabo gaca barekura baja mu mihana yabo, mu miryango yabo. Mugabo kujya amabohero umuntu amaze umwaka mu ibohero avayo ivyiyumviro vyiwe vyatosekaye. Abakeneye rero ahantu afashwa kugira ngo aje mu muryango wiwe ameze neza. Rero nivyo tuko turagerageza, uretse cyo kuburanira abantu tuko turagerageza ko duherekeza iyo miryango ibivuye mu ibohero. Ikindi gikorwa rero gira gatatu dukora kidutwara ingufu nibijanye no guherekeza ikibano kiri mu buzima buri hasi, tukagiherekeza mu bijanye n'iterambere rizana impinduka mu kibano. Bo muri make nivyo novuga ku bantu bariko baradukurikirana, nivyo tuko turabikora. Rero tubikora kubera ko twavutse ubwa kabiri, twakijijwe, turabana b'Imana, dukunda Yesu. Ni imyaka irenga 10 mumaze mukora kino gikorwa, mubiba imbuto z'amahoro, muherekeza imiryango iri mu kibano. Mbega murafise ibiharo de statistique muba mumaze y'abantu muba mumaze gutusha? Ego cyane. Bo biragoye kubera nk'ubu dukora amashuri, turagira ibikoni vy'amashuri. Mu mashuri ku mwaka turafise imigwi yigisha ivy'amahoro mu mashuri. Iyo migwi irakora nayo ibikorane kubera twa inspire. Hama amashuri dukorera ko arafise abanyeshure barenga 5,000. Urumva ku mwaka ubuzi abanyeshuri 5,000 canke ugwaruka 5,000 turagira turagwa impacta. Ego abanyeshuri 5,000 hama turafise imiryango irenga 500 duherekeza mu bijanye no guteza imbere ikibano, aho tubaherekeza mu bijanye n'ubworozi buto buto, bamwe tukabaha ibitungwa, abandi tukabigisha uburimyi bwa kijambere, imigambi yabo tukayishigikira y'uburimyi. Ego ku mwaka iyo miryango turayishigikira. Ego hama nk'uyu mwaka twaraburaniye imiryango canke abanyo barenga 250 twaburaniye baboro afisa mikoro make. Ego muri abo banyororo abashikijana bagataha kubera twabariye abavoka. Rero mu vy'ukuri tuba dufise ibiharuro byinshi ku mwaka. Uteranjere mu myaka 10 turafise ibihumbi byinshi cyane gose by'abantu tumaje gushikira. Uretse n'ivyo turagira ibiganiro ku ma media, turafise ingano citwa araturaba, dusigura umuco w'ubutungane, amateka avuga iki kubijanye n'umuco w'ubutungane. Nk'ico numva dushikira ama statistique bari menshi. Urumva ducisha ibiganiro mu nyamakuru, ku radio y'igihugu, abavyumviza ni benshi. Bo ibikorwa vy'amahoro biragoye rimwe na rimwe ko uvuga uti nashikiriye aba. Ego biragoye kubera n'ubutumwa utanga. Iyo utanze ubutumwa rero usanga bashikira ibiharuro byinshi cyane nawo utazi. Ego ariko ama statistique nayo turafise mu vy'ukuri imiryango ibeshejweho nuko tuyiherekeza, twigisha imyuga mito mito, abanyororo bava mu mabohero bakashigikirwa, tukabigisha ivy'imyuga, tukafinansa imigambi yabo mito mito. Uretse n'ivyo kandi Restoration Burundi irafise umugwi w'abakozi bayikorera bashika 12. Rero abo barabayeho, barabeshijeho imiryango yabo, baronka umushahara, baronka imishahara, baravuzwa, batekanizwa kazoza, barabayeho. Urumva rero n'abantu benshi ibi bikorwa byo gufasha ikibano usanga yibeshejeho abantu benshi. Yego. Iyo mwumvise intahe z'abana muri ko murabamwo imbuto y'amahoro, bariko baravuga ukuntu muri ko murabahindura, muri ko muratuma bazo b'abantu beza muri kazoza, mwebwe mwiyumva gute?
biraryoshe cyane. Dawidi yavuze ngo nukuri vyiza n'imbabazi bizonyomako. Mu gifaransa ni bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce na majambo mvuze bonheur n'umunezero. Hari itandukano hagati y'umunezero wo kuronka ibintu n'umunezero ukomoka ko ushitse ku ndoto yawe. Dawidi avyita bonheur. Mugabe ikindi umunezero ko warose telefone witwa plaisir. Warose telefone Android ntiwari uyifise, warose amafaranga ntiwari uyafise, warose umuduga ntiwari uyifise, iyo ni plaisir. Mugabe bonheur n'umunezero mu mutima. Yego, rero twe biraduhimbara cyane kubera ikibano cacu je ndahenze imyaka 35 navutse muri 1989 ndahenze imyaka 35 mu myaka nk'ibiri canke 3 imbere nzoba nkwije imyaka 40. Twebwe turungana twavukiye mu vy'intambara, twavukiye mu gihugu kirimwo akajagari. Rero kugira ngo ikibano gitekane kiryohe bisaba intano y'umuntu wese. Hariho kumbura ashobora kwigira abasinda yibazwa canke bagaterera muga batabizi ko bariko baraterera. Burya umuntu wese araterera muga atabizi ko ariko araterera. Ndaguha akarorero, burya umuntu wese ari hikori. Uriko uraterera kugira ngo ikibano cacu cubakwe. Ajya amakori turiha ni yahemba igipolisi, nimve nk'umunsi tworyama tukagwa atagipolisi kiri mu ibarabara. Vyogenda gute? Abasuma vyogenda gute? Umutekano mw'ibarabara vyogenda gute? Rero umuntu wese atanzi ko arabaye karaterera, umuntu wese araterera. Muga hari abatera batabizi. Hari ubundi buryo bwinshi cyane abantu baterera. Mugabo jewe nabigize intumbero ubuzima bwanje guterera kugira ngo ikibano canje arico cawe hari gihe tuvuga igihugu canje ukamenga abandi si ciwawe. Mugabo nibisanzwe umwe wese niyo uciwe. Jewe ikibano canje kugira ngo kiryohe gitekane niyo ndoto yanje. Jesi nifuza ko notera imbere ngo nce mva mu Burundi nje kuba muri Canada. Muri Canada nivyo bibano menga avuga ko bitekanye. Suisse nibindi, ahubwo nifuza ko kino gihugu gicika Suisse kibi gihugu gitekanye kiryoshe. Abantu bashobora kuba abantu no sema bashobora, ahubwo abantu kuko nubundi abantu barakibamwe, ahubwo abantu bose ari indoto yabo kukibamwe. Ivyo rero umwe wese arabigira ihangiro ryiwe kumva ko gisha uterereye. C'est une contribution. Aha abana bacu baba muri kino gihugu atari ukubera kukibamwe gusa, mugabo bakumva bari fier. Rero twe kubera twakoze mu bihe vy'uruhagarara vy'intambara, kumbure nico gituma uko kuntu twakuze bamwe tugakurira turi abana bo mu gisirikare bitare za enfants soldats, abandi bagakurira kumbure mu ishamba. Bamwe rero baca bagira intumbero zitandukanye. Rero ubwo buzima nabayemwo uko nakuze nkakura ndi umwana wo mu ntambara, kuriye mu ntambara ndiko ndakura maje gukizwa, vyatumye ngira intumbero. Ubwa mbere gihe nakizwa nagize inyota yo kuvuga ijambo ry'Imana. Mugabo uko nakuze niko Imana yamurikiye ivyiyumviro vyanje. Ndumva ko kuvuga ijambo ry'Imana gusa ukabaho kijijwe wumva kuri kuraja mu ijuru, ukabaho witeze ko inzamba y'akabanga ivuga usanganire Yesu. Narumvise yuko ivyo vyonyene ntibihagije. Mugabo ni vyiza kubikora, mugabo ukiyumvira ikindi kintu kizana impinduka mu kibano cawe gituma ikibano cawe kiryoha. Yego, rero nivyo rero kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro hariho urunganwe rwinshi cyane vyagize ko ingaruka nziza. Hama ibikorwa turakora mu mabohero hariho urunganwe rwinshi cyane rw'abantu baboro. Just umuntu arashobora kuba mu ibohero akabura umuntu amuvugira. Hama rero urumva umuntu abuze umuvugira arashobora gutira mu ibohero atari ko hateba. Twebwe jewe kubera ko nize ivy'ubutungane, hama Imana ikamurika nkabona ko ivyo nize ivyo nshoboye nshobora kubikoresha kugira ngo nterere mu mpinduka ya kino gihugu, kubera ndamuvugiye umuntu akava mu ibohero, kubera ndamurihiye mu avoka, kubera mbwiye abandi umuhamagaro Imana yampaye bakashigikira, nkabapataja intahe y'umuntu ari mu ibohero bakamurihira, nkabumwizigwa mu gukora ico, uwo muntu ubuzima bwe bugakira. Umuntu kuye mu ibohero uvugiye akava mu ibohero uriho mu avoka,
iyo avuye mu ibohero umenga uramuzuye kandi mu by'ukuri ntumuzuye muga muri we arumva ko umuzuye ya gufasha umuntu yari mu bukene yajyama ku kirago ugafasha ubuzima bwiwe ntaba akiryama ku kirago mugabo ubuzima bwe bugahinduka ukamuha ubushobozi bwo kwibeshaho biraryoshe. Gufata umuntu yari ntaho nikora ukamuherekeza ukamufasha mu kwiga ivyigwa bihindura ivyiyumviro vyiwe hamukabungabira impene bikavyara akagira ahantu afise impene 5 kavuga ati kagutelefona avuga ati chef burya kurungika abana mu ishure ntibikenewe ko mu kwicenda kunzanira amakaye za mpene wampa zarabaye nyinshi cyane ivyo twarabikoze mu Kirundo ego muri komine Busoni imiryango twahaye impene mu mwaka wa 2021 bafise impene nyinshi cyane kuvuga ntibikene mu kwicenda iyo miryango ko tuyiha amakaye kugira ngo abana babo kwishura impene ivyara ku mezi 6 ivyaye kuvuga ubu urugezo bageze ko barashobora kunka abana kwishure badakeneye ko twebwe tubaherekeza. Rero iyo mpinduka iraryoshe impinduka niyo nyene no gufasha kibano cawe ko kiryoha biciye mu curi kuraterera umwe wese arashobora guterera kumbe duterera ku rugezo rutandukanye hari abanyapolitiki bafise ubutegetsi barashobora guterera ku rugezo rwabo hari abapastori bafise amashengero barongoye barashobora guterera ku rugezo rwabo hariho twebwe natwe turongoye amashira hamwe tubashobora guterera ku rugezo rwacu hariho abadandaza bafise amahinguriro bafise amasosiyete barashobora guterera ku rugezo rwabo hariho abakozi bakorera amashira hamwe bakorera amahinguriro bakorera leta nabo nyene barashobora guterera ku rugezo rwabo. Mu gihe rero twese twogira iyo ntumbero tukayigira intumbero y'ubuzima bwacu yo gutera kugira ngo ikibano cacu kiryohe hari ibintu bica bisambuka hari mwe mu bucangero ugasanga umuntu akora ibintu kubera amafaranga mugabo ntiyumvire ingaruka z'ivyo ariko arakora ntakora ibintu kubera ari umuhamagaro wiwe ntakora ibintu kubera afitiye passion canke abifitiye umutima ivyo bica bihagarara tugira abakozi bahindutse tugira abakoresha bahindutse bariko barakora ivyo bakora kubera bashashaye impinduka burya biriya rero yigisha impinduka kuva mu itanguriro gushika mu vyashe Yohana biriya ivuga impinduka hari igihe abantu babuzima batabuharira ko buba ubuzima bw'impinduka. Rero jewe ubuzima bwanje nahisemwo yuko nterera mu guhindura ikibano cacu koresheje na Bibiliya nkoresheje Bibiliya muri kiwe byinshi na Bibiliya mugabo kandi nkoresheje ibikorwa dukoresheje hamwe n'abandi turi kumwe dukoresheje ibikorwa dukora. Turangiza ndashaka mugire ubutumwa mushikiriza abantu bariko baradukurikirana mufite ibikorwa byinshi kandi byiza igihugu gikeneye ikibano gikeneye bega byo nashoboka ko abantu bashobora guterera mu bikorwa muri ko murakora. Ego bo abantu bashobora gutera mu byo tuko turakora kandi kanatsinda baraterera ko ivyo dukora iyo umuntu twe tucita mission intégrale. Mission intégrale igizwe n'ibintu bibiri hariho kuvuga ubutumwa bwiza ariko hariho no kubuherekeresha ibikorwa bigaragara twe turi muri mission intégrale. Bamwe hariho amateori ivuga ngo iyo ugiye mu bikorwa byiza ucuhera mu bikorwa byiza ukibagira kuvuga ubutumwa bwiza no gusenga. Abandi kumbure bakavuga bati kora ibikorwa byiza uzobusenze bamwe bagakonfonda igitabo ca Yakobo kivuga ko kwizera kutagira ibikorwa nzi ko hariho n'university ivuga ko abantu bogira kwizera ariko nibaza ni complementarité no kwizera gufise ibikorwa bigaragara. Rero abantu badushikira baradusengera hariho n'abashikiza ibikorwa dukora kuba bikorwa n'amafaranga bakayibishigira mu buryo bw'amafaranga aho bose barashigikira. Ego rero hariho n'abakora ivyo tukora babikora mu buryo bwagutse ego abantu bashikira gusa ico noherezaho ku bantu batwumva burya nta numwe yaje mu isi ari imperekeza. Umuntu wese yaje mu isi kubera Imana yashimye ko ayibago. Mu Banyefeso 2 ku murongo w'icumi ngo ko turi vyaremwe vyayo twaremewe muri Kristo Yesu kugira dukora ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye vakira ngo tubigenderemo. Rero umuntu wese muri iyi si simperekeza nkunze kuvuga akajya gatoke gatonyi kaza ku rutoke
hari agatoke bakita karegeye kajya gatoke womenga ntigafise ico gakora rero nta numwe yaje mu isi arakaregeya ahubwo umwe wese yaje muri iyi si afise igikorwa kidasanzwe Imana yamutumye yego ivyo nivyo bivyara imihamagaro mu bisanzwe aho uri hose ico uri kurakora yaba ari umuplanto ariko arakubura mu vy'ukuri arafise ico Imana yamutumye ubundi yavuze ati iyo uri kurakubura ni vyiza kukubura ku buryo umuntu azoca aho hantu avuga ati ninde yakubuye aha hantu nico cerekana umuhamagaro w'umuntu murakoze cyane nije ndabashimiye yego hanyuma namwe mwakoze mwabanye natwe ngira ngo mwumvise ibitari bike umutumire yatuganiriye igihano cacu tukirangirize ngaha duhana isango mu kiganiro c'ubuta hamwe n'abandi batumire bye bye